Ibintu bikuru umukuru w'igihugu Joe Biden yashitseko bijanye n'icerekeye ubumwe mu gihugu, kugerageza gusubiza abanyagihugu hamwe, kubera hamaze imyaka itari mike tubona ko abantu bacanyemwo, abantu batacizerana. Yagerageje kutwibutsa ko twese dukwiye kwibuka kurabana nk'abantu basangiye igihugu atari abansi, ko abantu bose bari abanyamerika bakwiye kwibuka ko arico kintu gikuru kibahuza. Yavuze n'ibindi vyinshi bigerageza kugarukana abanyagihugu hamwe, bijanye cane cane n'amashuri y'abana subiye kugururwa inyuma ya COVID-19. Abana bari bamaze bigira muhira. Ico ni ikintu abantu benshi naho baba badasangiye imigambwe, abarepublican n'abademokrate bose bahurirako. Aravuga n'ibindi vyinshi bijanye n'uko dushobora kubandanya tugerageza kubana nk'abanyamerika bumvikana. Ibindi yavuze ni bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, bijanye n'ukuntu COVID-19 turiko dusa n'abayitsinda. Uravye abantu bamaze kwikingira barenga ibice 75%. Uravye nuko abantu bagenda mu bitaro nabo nyene bagabanutse ku buryo bushika ku bice 77%. N'ibindi byinshi bijanye n'ubuzi, abantu benshi bashoboye kuronka ubuzi barenga 6 n'ibice 5 umwaka wonyene umwe. Tuzi ibintu byinshi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, gusubiramwo ibiraro, gusubiramwo amabarabara, no kugerageza kugura ibintu bikozwe ngaha muri Amerika. Ikindi kinini yavuze kijanye cane cane n'ikintu abantu benshi kw'isi yose bariko barakurikirana, kijanye na Ukraine hamwe n'Uburusiya buheruka kugitera. Tutaragera kuri icyo kibazo cy'Uburusiya, Madame Mizero, Perezida Biden avuze iri jambo mu gihe hari amakuru avugwa hirya no hino ku isi, cyangwa se n'imibare igaragaza ko ibiciro ku masoko byazamutse cyane, ku buryo abantu bavuga ko igihugu gishobora kuba mu bibazo bijyanye n'ubutunzi, nubwo hari imirimo irimo kuvuka mishyashya myinshi cyane. Ubona hari ingaruka bishobora kuzagira kuri Biden n'ishyaka rye, cyane cyane ko muri uyu mwaka hanategerejwe amatora y'abagize inteko ishinga amategeko? Ico ni ikibazo kinini kiraje ishinga abanyamerika benshi, kandi umukuru w'igihugu Joe Biden ntiyabihaririye. Yagerageje kumvisha ko azi ko ari ikibazo c'ibiciro vyaduze, arongera arahumuriza abanyagihugu avuga ko hari ingingo leta yiwe iriko irafata mu kugerageza gushobora kuduza imishahara y'abanyagihugu, no mu kugerageza kugabanya ibiciro vy'imiti, kugabanya ibiciro vy'amarerero y'abana bakiri bato, ibindi bishobora gutuma abanyagihugu baronka amafaranga. Hari ingingo zitari zike zijanye n'amatax, n'ivyo bindi narimvuze. Nivyo ico ni ikintu giteye amakenga abatari bake, kubera abantu bibabaje si bake, kandi abadasangiye umugambwe n'umukuru w'igihugu barabikoresha cane kugira ngo muzishe ko ahari umukuru w'igihugu adafise ubushobozi bwo gutwara igihugu, bashobora kubikoresha mu kwiyamamaza. Ariko umukuru w'igihugu nko navuze yagerageje guhumuriza abantu. Ntituzi ingene bizogenda, hari ibintu bitari bike biriko birahinduka ngaha muri Amerika, ntituzi ko vy'ukuri bitazogarukira ingaruka mbi. Hanyuma tugaruke kuri iri jambo nanone avuze mu gihe igihugu n'isi byugarijwe n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibitero byagabwe n'igihugu cy'Uburusiya kuri Ukraine. Ni nabyo yahereyeho avuga iryo jambo, aho yakoresheje amagambo akomeye cyane avuga ko abanyagitugu basa nkaho barimo kugerageza kubangamira demokrasi no kuyica hirya no hino ku isi. Amagambo yakoresheje asobanura ibyakozwe n'Uburusiya, aya magambo yakiriwe gute mu banyamerika muri rusange?
novuga nti ndavye abanyamerika muri rusangi baranka akarenganyo cane cane muri leta iheruka kuri w'igihugu twahorana yari afise nk'ubucuti abanyamerika benshi batumva bujanye n'umukuru wo mu Burusiya, ariko kuvaho intwaro zahindutse ubu unyi hagasubira ko Joe Biden akaba ari we twari igihugu, urabona ko abanyamerika bagerageza kuja hamwe mugabo cane cane no kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu vy'Iburaya canke ibindi bihugu bikoze ishirahamwe OTAN canke NATO. Nibaza ko ico kintu cane cane kugerageza gushira hamwe iyo migenderanire zunze ubumwe za Amerika zifitaniye n'ibindi bihugu. Hanyuma ikindi kintu novuga nuko abanyamerika nk'uko nabivuze badakunda akarenganyo, batabona ko Uburusiya bufise imvo zo gutera Ukraine. Muri ico kintu nibaza ko babihurije ko atari bake. Ego hariho abantu baguma nabo nyene biyumvira ati ni kuki izindi ngwano zose ziba ku isi yose leta zunze ubumwe bwa Amerika bidahaguruka, ibihugu byose vya Buraya bidahaguruka nk'uko vyerekane ko vyanka akarenganyo mu bindi bihugu nk'uko biriko biravyerekana ari muri Amerika. Ariko amajambo menshi yavuze ajanye gushigikira Ukraine, jewe ngerageje kuraba abari ngaho bariko baramukurikira hamwe, ngerageza kuraba ingene bifata, ubona ko atari bake bari kuri urwo ruhande rwiwe rwo gushigikira. Naraba abantu basangiye imigambwe canke ivyiyumviro nabo batabisangiye, bose ico kintu nibaza ko bacumva ko bagomba kugerageza kurwanya Uburusiya kubera babona ko umengo Uburusiya burashaka kuduza no gukomera mu nguvu, ariko uko baduga no gukomera mu nguvu niko bashaka no kugerageza ko ayo mashirahamwe y'ibihugu vya Buraya na leta zunze ubumwe bwa Amerika na Canada bigabanuka mu bukomezi. Letitia Mizero-Heron, tuvuganye uri muri leta ya Dakota ya ruguru, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri iyo leta. Ndagushimiye cyane kubw'akanyu haye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane kuntumira.